Hello meza minkunda abantu munkurikirana ingo ndabereke uburyo bateka indagara n'ibitunguru bantu bavuze ko abahungu tudashoboye mwicare twige mwicare ngaha murabe aho rero turafasha indagara zacu aho rero nanda zikuye aho zari ziri ikintu cyambere utangura gukora ufata ukaziteka mu mazi zikabira ukaziteka hagati y'iminota 10 cyangwa 15 hanyuma uhejeje wamenye ko zahiye ukazikurayo ukazikaranga mu makoto so ugakaranga subira hanyuma zimaze gusha ukatagura ibitunguru ukabikatagura muri fomu wa wifuza hamwe nyine ubijanye imbere y'umuntu avuga ati respect wakase neza ibitunguru ego mbada ndababarira ikintu cyose muzosaba nzokibakorera mwanda mugira partage na share n'amakomantere yanyabakenewe mbana ndabahimiriza kugenda ku account yanje yose nkoresha ninye n'ubudagi YouTube Facebook Snapchat Instagram Facebook TikTok hose usanga kwandika tuninye n'ubudagi ucugira subscribe ngire na phone na share aho rero nari mpejeje kwikatagura na cenda ndashira mu nani mu makoto ndabikaranga na zandagara zacu aho rero niko ndabikaranga nyene nabivangatiranye byose aho so hejeje kubivangatiranye none vyahiye ushiramo indimu heje gushiramo indimu ukashiramo n'utumagi ukashiramo akamagi kamemera nyene fresh utunyu ugashiramo nakunyu gakeya nyene ukashiramo n'utuzi nyene kugira ngo agasosiye kaze kuba kameze bien aho nari mpejeje navuga ati reka ndavyihereze raba naho kwene bimeze wewe nonga ndabashimira abantu bose muko murankurikirana mukunda ibikorwa vyanje mukunda kunshigikira ndabakunda cyane gose hama ikindi ushaka ko ndakwereka uzokwandika muri commentaire nzogikorera angara musosi we